yashitse amashi. Allo. Ese Barundi arashitse. Bujumbura. Amashi. Independence. Mongomiriza amashi. Ndabasavye ngo mwita muti enguye arashitse. Twagiye enguye arashitse. Sindamwumva neza. Allo. Amashi menshi. Amashi kwa nyincubahiro umukuru w'igihugu cyacu akaba ashitse ngaha kuri stade Intwari, akaba ariko yakiranwa igishika cyinshi cyane. Stade yuzuye inokereye no ku munwa, yuzuye abantu kuva hasi gushika hejuru. Isinzi ry'abantu bambaye neza cyane, baryohewe, bariko barigina nyincubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Kuno muzi amashi igihugu cy'Uburundi, amashi ari inyuma. Amashi menshi. Mugumizeko amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Hari inyuma. Umukuru w'igihugu cyacu akaba agira mukanya ashike la imbere mu kibanza yateguriye. Turasaba amashi menshi. Hariyo munsi y'amafanamu, amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane rwose. Bigerageza bashanu. Menshi cyane agira shike ngaho imbere mu kibanza yateguriwe. Amashi ajya hirya menshi cyane. Amashi yaje imbere ikibanza ciwe. Amashi menshi cyane. Amashi ikibanza cy'iteka yateguriwe, akaba avuye kugenzura ingabo. Amashi yimeze ko imbere yacu amashi menshi mukure cyane. Imizamuko. Amashi gafite igenda avuye kugenzura ingabo ku rubuga rudasanzwe. Aho twibuka ikintu kidasanzwe mu gihugu cyacu. Bujumbura oye! Independence! Utawize kuri
Bujumbura oye! Independence! tubasabe muvyaguruke twakire nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wiwe. Na nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi nawe nyene yamaze gushika ubu naho twakiriye icegera c'umukuru w'igihugu karibu mwubawa wacu. Ngira murabibona hariya kuri ziriya mbonesha kure Sebarundi ariko aragenzura ingabo. Twakire umutambukanyi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe akaba tubyagiyemo. Mama Burundi, mama Mugiraneza, mama Afrika, karibu sana mama Burundi rero arashitse. Nikimenyetso yuko mu kanya gato ibirori bigira bitangure. Turindiriye Sebarundi, turindiriye umukuru wa Afrika ashike ngaha. Murabona biriko rabikwekana yakumbonesha kure, murabona ko bishushe kabisa, birashushe hariya ariko aragenzura ingabo z'igihugu. Nubuhinga butari bumenyerewe cyane kubera inguvu n'ubuhinga n'ubushobozi bya radio na televiziyo nkuru by'igihugu. Urabona ubu ko ushobora kubona urubanza ruriko rurabera kure utiriwe uraruha ubyagiye mu kibanza nk'iki. Urabona rero yuko ubuhinga bubandanya butera imbere. Aha n'abari mu mihana batashoboye gushika hano mu gihugu cyose bariko babibona kuno.
nk'uko mubibona nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ariko aragenzura ingabo barabara ryitiriwe Iprona nihageze murabona ku masanamu abasirikare bambaye inkofero z'umutuku bajya baraza guca ngaha ndagira icyo ndakivuze ko gatoyi ariko naho muba murabimenya bajya n'abasoda bagwanira mu kirere bajya bagwanira mu kirere yaba abasirikare bo mu muce bagwanira mu kirere baba abasirikare bo bita les parachutistes bambara bene ziya nkofero bajya nibabitumwa ko hose iyo umwasi ateye barihuta kunyaruka kumurwanya bihagije kuko baba barize ubuhinga so gukoroka gusa baba bafise n'ibikoresho bashobora gukoresha mu kwira bivuna umwasi uno munsi rero n'umunsi wo gakura mu kanya gato nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi azoba ageze hano muri ijya modoka idasanzwe ari kumwe n'uyobora ingabo no munsi ziza kwekana ibirori ariwe ayoboye akarere ka mbere ka gisirikare Premier Division azaramubwira ingene byifashe murabona arahejeje kugenzura ingabo ubu naho ashikiriye bya bikoresho dukoresha mu gusahiriza ingabo kugira ngo zigire morale zijya murabona ko hari izera n'iz'urwatsi rubisi izera ndaza kuzivuga ko ikintu nizashika ngaho ziraza guca ngaha nazo nyene zijya nazo mubona si imodoka zisanzwe zirafite amapine yera mugabo inyuma hariho ibindi bijya n'ibikoresho nyene dukoresha mu kwivunama umwasi n'indege ziramanura bijya biramanura indege murako bitonze neza kwibarabara zirabana mwirugu rya barabara riragorose neza cyane bijya mumenga twahora tubona mu bindi bihugu menga iwacu ntibyoshoboka birashoboka nyine nta kidashoboka kwitanga kw'abantu babishizemo ishaka byose birakunda inyuma y'ijya modoka idasanzwe hajya harimo ho iyindi irimo ijya ikurikira irimo umukuru w'urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi nibo baje bashigikiye n'icubahiro w'igihugu mu kugenzura ingabo zari zitonze hajya mu kanya imodoka ireruye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyo yinjira ngaha mu kibuga ikizunguruka hariya iramutse abantu bose nibinjira ngaha murazi ngene bihora bigenda bangirirwa baraza kudufasha kugira ngo ikimenyetso yuko azobashitse mugabo gushika ubu yagira yinjire mu kibanza ca stade mu muryango ubuhinga bwa none niko bimeze urakurikirana wibereye aho wicaye utarinze gushika aho biriko birabera murabona nuko ubuhinga bwa none bugeze heza tubibona twibereye ngaha muri stade ibiriko biraba nk'uko mubibona rero nyaricubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika akaba n'umukuru w'ingabo arinjiye mu kigo cy'iyi stade Intwari mu kanya turaza kubasaba mwese muzo guhaguruka mukoma amashi menshi cyane tumwakirize impundu n'ugweze
umurisho w'ingoma hariya baze gushirako ingoma 64 muze kuzivugiriza rimwe, hanyuma intore zo mu Kirundo mwiyereke, agasimbo k'imakamba mwiyereke, kugira ngo umuvyeyi wacu ashike tumwakirana ugweze. Amashi hariya kuri stade, abari hejuru n'abari hasi mwese muzoba muhagaze kandi turiko turakoma amashi menshi cyane. Murabona ko bariko baratwereka ahageze, no kuvuga mu mwanya muto cyane, azoba ashitse aha mu kibuga indani. None murabona n'abamenyesha makuru bariko baranigana, abamenyesha makuru bariko baranigana kugira ngo uza kuronka isanamu ya mbere yiwe aca yirongeka ku isi yose. Nguko rero mu general kare babwira biya bikoresho mwabonye hanze byose biraza guca ngaha, muraja kubibona imbona nkubone, kandi murabona yuko gose barundi rero ingoma 64 zisamirane umuvyeyi wacu arashitse amashi. Allo gose barundi arashitse Bujumbura amashi independence amashi menshi cyane, amashi mungomiriza amashi ndabasavye ngo wita muti enguye arashitse, twagiye enguye arashitse, sindamwumva neza. Allo amashi kwa nyincubahiro umukuru w'igihugu cyacu akaba ashitse ngaha kuri stade Intwari, akaba ariko yakiranwa igishika cyinshi cyane, stade yuzuye inokereye no ku munwa, yuzuye abantu kuva hasi gushika hejuru, isinzi ry'abantu bambaye neza cyane baryohewe bariko barigina nyincubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuno muzi amashi igihugu cy'Uburundi hariya amashi ari inyuma, amashi menshi mugumizeko amashi menshi cyane, amashi cyane hari inyuma umukuru w'igihugu cyacu akaba agira mu kanya ashike ngaho imbere mu kibanza yateguriye. Turasaba amashi menshi cyane, hariyo munsi y'amasanamu, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane rwose, amashi menshi cyane bigerageza amashami menshi cyane agira shike ngaho imbere mu kibanza yateguriwe. Amashi ajya hirya
menshi cyane amashyi yaho imbere ikibanza ciwe amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane bigereye amashanywe Bujumbura Independence amashyi ikibanza cy'iteka yateguriwe akaba avuye kugenzura ingabo amashyi y'imaze ko imbere yacu amashyi menshi mikuru cyane imizamuko amashyi kacu tugenza avuye kugenzura ingabo kuri uno tudasanzwe aho twibuka ikintu kidasanzwe mu kiyo gihugu cyacu Bujumbura oye! Independence! Utawize mukuri konagira. Bujumbura oye! Independence! Murabona ko Nyanicyubahiro umuvyeyi wacu arashitse ariko araramutsa abatumire bahire ahereye ku munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma utwara sentare ntayenyozwa Nyaniteka mukuru w'inama nkenguzamateka n'amashinga amateka urongoye igisirikare urongoye igipolisi nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'urongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro none rero Nyanicyubahiro mu nkundire mwongere mudukundire twese bino birori birahimbaye cyane nitworeka kubiragiza Imana twishire mu maboko y'Imana rero dusabe Reverend Pasteur Hakizimana Patrice ashike ngaha adushire mu maboko y'Imana nuko rero nkuko mubibona umukuru w'igihugu arashejeje gushikana kuri stade Intwari ibirori bikaba bigira bitanguzwe